Mana mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimye ndaguhimbaza muri iki gitondo ciza. Habwa icubahiro Yesu Kristo. Mana, mpamagaye umuhimu wawe kugira ngo abane naje muri kino kiganiro mu izina rya Yesu Kristo, habane n'umuntu wese ariko haradukurikirana kano kanya mu izina rya Yesu Kristo. Mana, ndasaba mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo umuhimu wawe avugane natwe atwigishe. Mana, ndasenga mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ubugombe bwawe abe ari bwo. Urakoze, ndabisabye Imana mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Yesu nashimwe. Ndabahaye kaze kuri YouTube channel Umuco w'Ijambo Ministries. Nimba hari ubwa mbere ubanye natwe muri kino kiganiro canke kuri channel yacu, nagira ngo ngusabe ukore sabone kugira uzura abana natwe mu biganiro byacu vya misi yose. Tuhacisha ibiganiro by'ikirundi n'ivy'icongereza. Ndazi by'ukuri uri kuri iyi channel uzomenya vyinshi, uzotahura vyinshi, kuko turacari muri urugendo, turacakeneye kwiga, turacakeneye gutahura. Yesu nashimwe. Rero ndaguhaye kaze aho uri hose, Imana iguhe umugisha. Yesu nashimwe. YouTube channel yacu ishingiye ku ijambo dusanga muri Zaburi 119 ku murongo w'105, atubwira ko ijambo ry'Imana ari itara. Yesu nashimwe. Tukiri muri buno buzima turakeneye ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ryo ritumurikira tukabona by'ukuri inzira tuba turiko turacamo. Yesu nashimwe. Yohana wa mbere ku bice byaho bya 4 ku murongo wa mbere aravuga neza ngo ntimwizere impwemu zose ariko mupime impwemu zose. Rero gupima impwemu zose uzipimisha ijambo no gusenga. Yesu nashimwe. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ari itara rimurikira inzira zacu tuba turiko turacamo. Rero nagira ngo ndagukundishe gusoma ijambo ry'Imana, gukundishe no gusenga. Usenge, nimba wasenga rimwe senga kabiri, uko wasenga ongerako. Yesu nashimwe. Haleluya. Nkuko mubizi kuri channel yacu turafise umuco wo kubanza kuramutsa abantu imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina. Turamukije Diane Gahi Bujumbura. Imana iguhe umugisha, urakunda gukurikirana ibiganiro byacu. Jeannette turakuramukije nawe, Imana iguhe umugisha. Sezibera, Imana iguhe umugisha ibikorwa vyiza uri kurakora ngaho mu Kirundo. Imana igukomeze kandi umugabane wawe no kunesha. Rero ukomere kandi utere uje imbere. Turamukije Pastor Ezekiel, Pastor Noel, Tony, Pastor Eric mu Burundi, Pastor Eric mu Rwanda, ndetse Valerie n'abandi nibagiye Kodo, Nicole Deo, Manuel Ananias from Uganda, ndetse n'abandi benshi bakozi b'Imana. Grace Karu from Lagos, Husena Aduna, na Mrs. Nitunga Chinedu from Ibado, ndetse n'abantu benshi bakunda kudukurikirana aho muri hose turabaramukije. Yesu nashimwe. Tubonereho n'akaryo keza ko gutanga rino sangazo nkuko twakoze ejo akavideo k'icongereza turiko turerekana ahantu Imana iriko iraturongora kugura kugira ngo ibikorwa vy'Imana bitangure gukorwa. Yesu nashimwe. Rero hari igicapo kinininya dufise kuba twarabonye itongo novuga ngo ripima hegitari 2. Iryo tongo
nta matara arashika aho hantu, amazi ariho, nta vuriro, nta mashuri ahari. Rero two turasenga Imana kugira ngo aho hantu tuhahabwe, kandi ibibuze vyose iyo terambere turishikaneho, kuko igicapo dufise turakeneye kugira radiyo y'umuco w'ijambo, tugire ibitaro, tugire n'ayo mashuri ndetse n'ibindi, ikigo kiba missionnaire, ivyo birazwirizwa kuba gihari. Rero eglise nta eglise ihari, barakeneye urusengero aho abantu bakoranira bagasenga. Ivyo vyose turakeneye kubigeza aho kubw'ubuntu bw'Imana. Rero turiko turasaba umuntu uwo ari we wese aho uri hose, vy'ukuri wumva wifuza kugira ico ukoze kugira ngo iyerekwa dufise rize ahagaragara, ryambara umubiri, mu vy'ukuri urahawe kaze. Uyu munsi siniko navuga ngo dukeneye imirongo yo muri Bibiliya, aho turungikira imirongo yo muri Bibiliya. Ikintu dukeneye abantu vy'ukuri bashaka yuko indoto dufise canke igicapo dufise cambara umubiri bakakibona n'amaso. Abo bantu nibo dukeneye. Nimba ufise $1 rimwe akaba ari ufise ugomba kuriduha, mu vy'ukuri umuryango uruguruye, intererano yose irashoboka bivuye ku mutima. Ntiwite ngo nangaho ufise ayo ufise yose, nubwo wowe ukenye gute ntiwobura $1 rimwe. Uri mu Burundi, hari umuntu ari ngaho mu Burundi, umugenzi wacu afise rimikashi, urashobora gushirako rimikashi, nimba ushirako 1,000, nimba ushirako 2, ayo woshirako yose ariko avuye ngaha mu mutima, yakubwiza ukuri igikorwa kirakora. kandi nituvuzwa ngo turiko turabasaba, turiko turashaka abantu bifatanya natwe, babana natwe mu bikorwa cyane mu yerekwa Imana ibiriko iraduha. Ariko n'ubundi wumva udashaka kubona ivyo turiko turakora vyambaye umubiri, nta kibazo, mu vy'ukuri uzobibona n'ubundi nyene, kuko bizoba. Rero niyo mpamvu navuze ngo ntituriko turabasaba, ahubwo turiko turakenera abantu bumva two kwifatanya kuzana iri yerekwa rikambara umubiri. Abantu bari ngaho muri iyo communauté, ubuzima bwabo bugahinduka. Yesu nashimwe, ubuzima bwabo bugahinduka. Rero nimba uri umwe muri bo, mu vy'ukuri twandikire. Uri mu Burundi, aho uri hose atwandikira. Ariko ibi bintu tigirizwa gukorwa. Amafaranga dukeneye ni $4,000 by'amadolari. Yesu nashimwe, $4,000 by'amadolari. Hama kibanza tukakironka, ariko turashima Imana turamaze kuronka 1,200,000 y'amafaranga y'amanayira. Yes, so urumva turiko turegereza mu 500,000 twari dukeneye. Urumva ko tugura 3,800,000. Rero nimba mpwemu akurongoye, mu vy'ukuri ndazi twese hamwe turashoboye. Nkuko nabivuze, ntibisaba ngo ufise amamiliyoni, kandi ntuvuze ngo wewe wenyine ubigure. No, abarundi baramaze ngo isorosoro rigwira iyo riba ririko riraja. Rero ndabashimiye cane gose, ufise ikibazo cyacu cyose biremewe, urashobora kwandika kuri WhatsApp. Nimero zanje ziri ngaho, nimero ziri ngaho za WhatsApp, urashobora kutwandikira. Hama kabaza ikibazo cyacu cyose wifuza, natwe turi tayari kukwishura. Yesu nashimwe. Rero Imana ibahe umugisha. Reka twinjire muri topic yacu y'uyu munsi. Mvuze ngo ni topic, ariko si topic, ahubwo n'ubutumwa. Yesu nashimwe. Uyu munsi ubutumwa afise n'ubwo abantu bitwa abavugishwa.
Mbe umuvugishwa ninde? Umuvugishwa n'akanwa k'Imana. Mbega abavugishwa ni abahe? Si urya muntu wenyene yikubita gutya canke agira ibintu urya siwe muvugishwa wenyene. Nimba urota vy'ukuri uri umuvugishwa, nimba werekwa uri umuvugishwa, nimba wumva ijwi uri umuvugishwa. Wumva ijwi, hari igihe uba wicaye nko mu nzu uri ahantu ukumva ijwi rirakubwira iti uku nuku nuku, mbese ijwi rikuganiriza nka kurya uganira na mugenzi wawe, uri umuvugishwa. Ariko ibi bintu byo kumva ijwi uganira na mugenzi wawe, abantu benshi ntibazi yuko Imana ihari kandi ikora. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Nimba Imana ikwereka ikintu ukamenya ikintu kinyegeje mu mutima w'umuntu canke ahantu wewe utabona, umenye yuko uri umuvugishwa. Umuvugishwa ni umuntu Imana icamwo ivuga. Yesu nashimwe. Umuvugishwa siwe yivugisha, kuko urumva ijambo riravuga ngo umuvugishwa afise umuntu yamuvugishije. Yesu nashimwe. Rero tugiye kumviriza message y'abavugishwa. Nimba uri umuvugishwa, nimba uri umuvugishwa w'Imana, uhagarara ahantu ukavuga ati Imana yambwiye, iyi message ni iyawe. Iyi message ni iyawe wowe muvugishwa. Iyi minsi tugezemwo abantu ntibakivugishwa n'Imana. Iyi minsi tugezemwo turabona abavugishwa ariko baravugishwa n'amafaranga. Uyu munsi turiko turabona abavugishwa bariko baravugishwa n'ivyubahiro. Uyu munsi turiko turabona abavugishwa bavugishwa n'amafaveri bakwe imbere y'abapastori babo. Uyu munsi turiko turabona abavugishwa bariko barakoreshwa batamikwa amajambo. Uyu munsi abavugishwa bariko barakora ibinyuranye n'ivy'Imana iriko irashaka. Abavugisha uyu munsi nibo bariko baratuma ishengero risambuka. Abavugishwa uyu munsi benshi bariko batuma abantu benshi bagwa bagasubira mu vyaha. Abavugishwa benshi uyu munsi bariko baratuma izina ry'Imana risuzugurwa. Abavugishwa benshi bariko baratesha agaciro imbaraga z'Imana. Abavugishwa benshi bariko baratuma abantu benshi badakizwa. Yesu nashimwe. Imana idufashe cyane. Imana idufashe cyane. Abavugishwa bataye intumbero. Umuvugishwa mu gihe cya mbere Imana itumye umuvugishwa, yamutuma ahantu guhanura uwo muntu inzira ariko arafata ko ari mbi, yihane ave mu vyaha. Yesu nashimwe. Usomye Bibiliya yawe uraza kubona izi nkuru nyinshi. Umuvugishwa yari umuntu ashitse ahantu ibibazo biri, inyishu yabibonetse. Umuvugishwa yari umuntu atanga amahoro ahantu hatari amahoro. Umuvugishwa yari umuntu azana inyishu ahantu hari ibibazo. Umuvugishwa yari umuntu aza guhindura ivyananiranye. Ariko uyu munsi abavugishwa niko bariko barasambura ingo z'abantu. Abavugishwa nibo bariko barica. Abavugishwa bariko barica abantu mu buryo bw'impwemu, ku buryo umuntu avuga ati sinzosubira je no kwizera Imana.
abavugishwa bariko bariba abantu uyu munsi. Abavugishwa, Yesu nashimwe, abavugishwa ibintu bariko barakora uyu munsi biteye ubwoba, ku buryo hari n'ahantu tukavuga ati je ndi umuhanuzi, ndi umuvugishwa w'Imana, kuko bashaka no kugutera amabuye. Kubera iki? Kubera abavugishwa ibintu bariko barakora. Ariko Imana ishimwe, si bose bariko barabikora, kuko hari ibihumbi bitarafukamira Bayali. Hari abavugishwa bariko barakorera Imana mu kuri no mu mpwemu uyu munsi. Nimba utanga message tavuye ku Mana, umenye yuko uri umuvugishwa w'ikinyoma, uriko urakorera Satani. Nimba utanga indoto z'ibinyoma, umenye yuko uriko urakorera Satani, uri umuvugishwa w'ibinyoma. Nimba utanga iyerekwa ritari ryo, rikaza no kubomagura amashengero, imiryango, injyane n'ibindi, uri umuvugishwa w'ibinyoma. Mwitonde, kuko Imana ntizokwihanganira umuvugishwa w'ibinyoma. Imana ntizihanganira umuntu yahinduye akanwa k'Imana kuba akanwa ka Satani, kuko Imana n'ikinyoma naho bigera bahurira. Imana ntiyigera yemera ikinyoma. Niyo mpamvu buri gihe Imana iduhamagarira kwera, kuko nayo yejejwe, kuko nayo yera. Yesu nashimwe. Imana irera, natwe tuba dukeneye kwezwa kugira ngo duse nayo. Yesu nashimwe. Kumbura uraza kuvuga ngo ni kubera iki navuze ngo Imana irejejwe. Imana irera, yariyejeje ubwayo kuko Imana irikwica. Yesu nashimwe. Imana irera derere. Yesu nashimwe. Rero Imana irikwica. Yesu nashimwe. Niyo mpamvu iduhamagarira natwe kuba abejejwe. Twezwa nande? Twezwa n'amaraso ya Kristo Yesu, tugaca tuba abera. Ariko Imana irejejwe kuko yo yirera. Yesu nashimwe. Natwe tumaze kwezwa rero, niho duca tuba abera. Nizere ko ibi bintu bitahuritse. Yesu nashimwe. Ariko igihe cyose uhagarara imbere y'abantu, uriko uratanga iyerekwa ry'ibinyoma, indoto z'ibinyoma, haba ari ku matelefoni, haba ari hehe, amayerekwa y'ibinyoma, indoto z'ibinyoma, witonde. Ubuvugishwa bw'ibinyoma, mwitonde. Ndababara cyane ku bantu uyu munsi bagihagarara bakivuga ngo zana ikimazi, kuko abo bantu bamaze guca ubusa cyane guhindura ubusa igikorwa Yesu Kristo yakoze ku musaraba. Mutihanye, mutihanye, akari nyuma karahinda, niko tubivuga. Ariko ubaye umunyabwenge wo kwihana, ukava mu nzira mbi wahisemo, ugasubira ku Mana, nayo ikakubabarira. Birababaje uyu munsi kubona umuntu akubwira ati imbere yuko ngusengera utegerezwa kuzana ikimazi, utegerezwa kuzana ishikanwa. Ivyo bintu ntibibaho.
Yesu yaravuze neza abwira abigishwa biwe ati muherewe ubuntu namwe nimugende mutangire ubuntu. Rero umuntu wese azokubwira ngo zana ikimazi kugira ndagusengere, uwo muntu uzumuhunge. Ndabizi benshi baraza kuvuga ivyo bavuga, baraza kunyandikira ama message, baraza gukubitako ama comment canke baza gukurirako ama comment, baranyandikira ama message, ariko ivyo sivyo mba nitayeho. Ariko ijambo ry'Imana niryo cirori, niwe muco. Yesu nashimwe. Nta mana vy'ukuri igusaba ikimazi kugira ngo bagusengere. Iyo ni imana y'inda, iyo ni imana y'inda. Yesu yarabivuze abwira abigishwa biwe ati nimugende mumenye neza yuko muherewe ubusa namwe mutangira ubundi, ntihagire umuntu numwe musaba amafaranga n'ibindi. Ico gihe hari abanyamareba bariko barakora amamaji yabo bagaca amahera abantu kugira mukorere iki, kugira kandi murabizi ivy'abapfumu niko bimeze. Ariko Yesu waravuga ati mwebwe nimugende kugira mwereke itandukaniro nabo bapfumu n'abanyamareba. Mwebwe ndabahereye ubusa izi mpano, namwe mugire gute muzitangira ubundi. Yesu nashimwe. Ntihagire umuntu numwe musaba amafaranga, ntihagire umuntu numwe musaba ikintu na kimwe. Ariko uyu munsi turiko turabona abantu benshi bakubwira ngo imbere yuko ndagusengera zana 5, zana 10, 20 ingahe. Uwo muntu ciza nuko yokwihana, uzana ikimazi. Mbega ikimazi Kristo yatanze ku musaraba igiki? Ni giki? Urya si Yesu yapfuye ku musaraba? Ninde yapfuye? Ninde yatanze ikimazi akavuga ati vyose biraheze, cyose birangiye? Ninde? None ico kimazi kindi uri kuravuga ni wewe ugomba uje ku musaraba rero upfire uwo muntu. Mwitonde bakundwa bana b'Imana, aho ubona uyu muntu umuhunge kuko ntava ku Mana. Yesu nashimwe. Tugiye gusoma ubu butumwa usanga muri Ezekiyeli. Nimba uri umuhanuzi nkuko nabivuze, nimba uri umuvugishwa, wirabe message utanga. Ese bivuye ku Mana? Ivyo ubuvuga ugahagarara imbere y'abantu uti Imana yambwiye, kuko iba yakubwiye. Reka dusome ijambo riratubwira cyinshi. Ijambo ryusanga mu gitabo ca Ezekiyeli ibice ni 13. Turasoma guhera ku murongo w'8. Dasoma mu izina rya Yesu Kristo. Nuko rero uku niko uhoraho umwami, reka nsubiremo. Nuko rero uku niko umwami uhoraho agize ngo ko mwavuze ibitagira ikimazi, mukerekwa ibinyoma, ngwehe muzohigura nawe. Niko umwami uhoraho agize. Yesu nashimwe. Imana iravuganye nawe ngo Imana iravuganye nawe ngo ivyo wavuze vyose bitavuye kuri we, itakubwiye ico kuvuga ukavuga, wavuze bitagira ikimazi, n'amayerekwa yose y'ibinyoma n'indoto n'ibindi weretswe wahaye abantu. Uyu munsi abantu benshi bakaguma bicuza Imana ngo Mana warambeshe warabimbwiye uciye muri wa mukozi wawe uyu, ngo muzohigura. Kubera weretswe ibinyoma ukavuga n'ibitagira iki kimazi. Yesu nashimwe. Ibintu bitagira ikimazi kenshi mu Kirundi barakunda kuvuga ati kuradedemba. Iyo uri kuravuga ibintu bitagira ikimazi kenshi bagufata nk'umuntu aba ariko aradedemba. Nta muntu yoza kudedemba ariko aravugira Imana, ntibikunda.
bishoboka. Yesu nashimwe. Umurongo w'9 ngo kandi ukuboko kwiwe kuzogwanya abo bakamenyi berekwa ibitagira ikimazi bakaragura ibinyoma ngo ntaho bazoba mu nama y'abantu biwe namba canke ngo bandikwe muri ca gitabo c'amazina c'inzu y'Abisirayeli canke ngo bashike mu gihugu ca Isirayeli, ngo kandi muzomenya ko ari we Uhoraho Umwami Imana. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe cyane. Urumva abo bantu bariko baratanga message z'ibinyoma mwabavugishwa. Nimba urumuvugishwa binyoma uriyizi neza, kuko aka kanya ndashobora no kuvuga izina ryawe kavyanka, ariko Imana ishimwe ntushobora kunyegeza umutima wawe. Urashobora kubihakana imbere y'abantu, ariko nta muntu yigera ahakana umutima wiwe. Kandi urashobora kwerekana ifoto nziza imbere y'abantu, ariko umutima wawe ukakubwira ati ariko nta n'isoni. Yesu nashimwe. Ukuboko k'Uhoraho kuzogwanya akamenyi. Nimba uri kamenyi, ukuboko kw'Imana umenye ko kuri hejuru yawe, kandi ntikukuzaniye umugisha kuje kukugwanya, kubera ivyo uriko urakora ntibiriko birava kuri we. Ijambo ry'Imana riravuga ngo urabikora nanje nkahora, ukibaza yuko mwanya nawe umunsi umwe vyose babizana imbere y'amaso yiwawe. Bakamenye muhunge ukuboko kw'Imana kutarabashika. Muhunge ngo ntaho bazoba muri ya nama. Inama ntibazoba kuri ya meza na Kristo, no muri ca gitabo bazokugwamo, kubera bahisemo inzira mbi. Iyi iriko iratuma abantu benshi bahemuka, bagahemukira Imana, bagahemukira isezerano basezeraniye Kristo. Ibuka umunsi wakira Yesu, ukamusezerana ati je nemeye kugukorera, nemeye kugukorera ubuzima bwanje bwose. Ariko uyu munsi wahisemo gufukamira Satani. Kubera iki? Kubera yaje. Ariko abantu ni kuki mutiyumvira murabe neza. Raba ukuntu Satani yagiye aragerageza Yesu. Amugerageza biciye hehe? Biciye ku bintu ubona umuntu wese abahamye. Ayo mafaranga, ayo mazu, ivyo vyubahiro, iyi gusa. Yaramutwaye amuhagarika ahantu, amwereka ubwiza bw'iyi si n'ibintu vyose, ngo niwafuka mukasenga. Uwo ni Satani. Ariko Yesu aramubwira ati handitswe, senge Uhoraho Imana aba ari yose aba yonyene. Yesu ntiyafukamiye Satani. Ariko uyu munsi mu by'ukuri turiko turabona abantu bariko barafukamira Satani kugira ngo bagire gute? Baronke ayo mafaranga, baronke ivyo bintu, muri make tu baronke ibija muri iyi nda. Ariko umenye yuko ukuboko k'Uwiteka, ukuboko kw'Imana kuri hejuru yawe, kuri hejuru yawe, kandi uri kurikwegera karambaraye, kuko izina ryawe giye kuva mu gitabo. Giye kuva mu gitabo.
maze kuva mu gitabo icyo gihe uzoca umenya ko ari uhoraho Imana. Uyu munsi urabikora ukibaza ngo siba nta ngorane ntambona, ariko uyu munsi uzomenya ko ari we uhoraho umwami Imana. Umurongo w'10 ariho ngiye kugarukira, ngo ivyo bizoba kuko bama bazimiza abantu biwe bavuga ngo n'amahoro kandi atamahoro ariho, ngo kandi iyo hagize uwubaka urusika baruhoma kwingwa. Yesu nashimwe. Umviriza uyu murongo w'10, ngo ivyo bizoba kuko bama bazimiza abantu biwe. Rero ivy'Imana yavuze k'abantu, ukuboko kw'Imana kuri hejuru y'abo bantu kandi bazokugwa no mu gitabo, Imana ibereke karibo ko ariyo Mana, ngo ivyo rero bizoca biba. Ivyo bizoba ntibizohagarikira ngaho. Imana ntizoreka kuvyerekana, no, izobishitsa. Ivyo bizoba kuko abantu benshi baguma bazimiza abantu, biwe. Ariko Bibiliya iravuga neza ngo umuntu mwene uyu vyoba vyiza yuko ahambigwa urusyo ngaha kw'izosi, hama ukagira gute ukagenda kumuroha muri Tanganyika, ukamutayo hariya. Yesu nashimwe. Ukamuta muri Tanganyika. Urabe ukuntu baguma babwira abantu ngo n'amahoro kandi atana amahoro ahari. Bavuga ngo n'amahoro kandi atamahoro ariho. Uraba bavugishwa benshi. Aho kukubwira ivyaha vyawe wakoze, baza bakubwira ati n'amahoro, erega yarakubabariye, erega wewe ubwami bw'ijuru n'ubwawe, erega wewe nta ngorane wikira gutanga. Icyo nagusavye kugira ndagusengere, nta ngorane we tanga icyo nagusavye gusa kugira ngo usengere, nta ngorane, erega Imana iragukunda. Imana ubwo nawe yo kwica ntibikunda ukuntu utanga icya 10, ukuntu utanga amashikanwa, ukuntu utanga amashimwe n'ibindi. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Ariko mu by'ukuri Imana izohigura nawe. Reka ndabivuge uko, Imana izohigura nawe, kuko we ugenda kubwira abantu ngo amahoro kandi atamahoro y'umunyabyaha. Bibiliya iravuga neza ngo nta mahoro y'umunyabyaha, niko Uwiteka avuga. Niko tugenda kubwira umunyabyaha ngo arafise amahoro kandi atamahoro afise. Niko tugenda kubwira umunyabyaha ngo umugabane wiwe n'umugisha no guteraje imbere kandi byo kuri atamahoro afise. Aya mahoro turiko turavuga si amahoro ugenda kurondera muri Tanzania, si amahoro ugenda kwisubiza hamwe na famiye yawe n'abandi, no, si amahoro y'isi. Yesu yarabivuze neza ngo amahoro yanje si nk'ay'abisi batanga. Rero niyo mpamvu dukwiye gutandukanya tukamenya neza aya mahoro. Aya mahoro ntaho yigera agugwa, nta botike nimwe yasangamwo, nta kintu na kimwe cyo guha amahoro mu mutima uretse Kristo wenyene. Nta kintu na kimwe, nta nzu nziza guha amahoro mu mutima, nta gitanda cyiza kiguha amahoro mu mutima, nta modoka nziza, nta nzu nziza, nta mpuzu nziza, nta makanzu meza, nta mpuzu zizi, nta bitenge vyiza biguha amahoro mu mutima, ntaki uretse Kristo wenyene. Rero abantu bakunda kubwira abantu ngo hari amahoro, ata amahoro bafise. Mugabe mwebwe ntaho mutandukaniye n'abantu, uko Bibiliya ici bitwa ngo
abantu baraza bakubaka urusika babereka ati ibyaha byawe wewe ngibi hane urapfuye wowe ugaca uzana ingwa yera derere ugaca usiga ukababwira ngo reka da mwe murera mwebwe Imana ntishobora kubica mwarababariwe Yesu yarabirangije Imana izohigura namwe. Hari amakuru yambabaje numvirije cyukuri umuntu yitwa ngo n'umukozi w'Imana umuntu w'umukozi w'Imana pastori birababaje mu by'ukuri. Iyo mba ndiko ndavuga ubutumwa abahanuzi bitonde kuko ibintu bariko barakora ntavyo bazi. Nukuri nimba utanga message ba maso message utanga iyo ariyo ubanze uyishire mu uyumvire k'inshuro indwi ndetse n'izirenga imbere yuko utanga iyi message. Kuko uyu munsi ibi bintu biriko birabomagura amashengero byitwa ubuhanuzi biriko biradiniza umurimo w'Imana. Umuntu w'umupastori umuntu yaraje aramuhanurira neza aramuvugishwa uyu mwana si uwawe umugore yarakuvanze. Nta mupastori aragenda ati nayo ndabizi Imana irabimbwiye yuko umugore yamancamwo amvanga none raba rero nanje ngiye gukora ikintu yagiye gukora ni yugaye inzu. Amaze kugara inzu afungura gaze kugira yiturikirize mu nzu yica umwana na nyina ndetse nawe. Aho ni kubera iki message yahawe n'abahanuzi. Ariko iri jambo ni kuki abantu mutarisoma biri muri Yohana wa mbere ibice 4 ku murongo wa mbere. Nimwizere impwemu zose ariko mubanze muzipime. Ariko ni kubera iki mutabona yuko abahanuzi b'ibinyoma Satani yabahagurukije abakozi b'Imana bahagurukije kugira bakoreshe umwasi muri rigwana ariko numubona kubera iki amaso y'impwemu. Bibiliya si y'abapastori, Bibiliya si y'ababishop, Bibiliya ni ya buri muntu wese yizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Iyi Bibiliya ni yawe, ufise uburenganzira bwo kuyisoma, bwo gusoma ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. Soma ijambo ry'Imana. Birababaje kumva umuntu nk'uyu, kumva izina ry'iwe gaca akora ibintu nk'ibi. Ariko urumva ikibazo cyaje kizana na hehe kuva kuri muvugisho. Yesu nashimwe. Uyu munsi mube maso, inyigisho uriko murigisha mu madini. Umunsi birababaje kubona abakozi b'Imana bagwana ku ruhimbi, bagwana ku bimaza babo. Umwe akagenda akigisha message uyundi ugasanga ariko araza kuyigwanya, akaza kuyigwanya. Kubera iki? Kuko wewe ntashaka yuko abantu bamenye ukuri, ntashaka message y'Imana irengana, ahubwo ashaka yuko mission yiwe igira gute guma mu rusengero. Mission yiwe ngaho mu rusengero afise ihagume ntirengana. Kuko ubutumwa bw'ukuri ni bwamara kwinjira mu rusengero, urusengero ruzomuva inyuma. Rero kugira mission yiwe afise muri urwo rusengero igume muri abo bantu nyene, iyo mission yiwe mpaka ageze aho yifuza kujana mu bantu.
mube maso. Bakozi b'Imana, mwebwe mugabura ivyera vy'Imana, mube maso. Reka kuza muri beshera ngo Imana yampaye ijambo utigeze ufata n'umwanya wo gusenga. Ubaza Imana, ariko hagaraye hariya ngo Imana yampaye ijambo kunuku. Ese kuri Imana yaguhaye ijambo? Imana yaguhaye ijambo? Imana yaguhaye ijambo? Kuvuga ngo Imana yaguhaye ijambo itari guhaye, ese bikumarira? Ariko kuvuga ati reka dusangire ijambo ry'Imana dusanga muri iki gitabo n'ibintu byorosha, ariko utiriwe urongera ko ngo Imana yampaye ijambo iri mamaso. Amaso, mube maso. Bakozi b'Imana, mube maso. Mission ukwigisha ubutumwa bwa Yesu Kristo, ico Kristo yakoze musaraba. Ibi bintu byose abavugishwa bahanurira ko ngo babahanuriye amaviza yo hanze, nta gitangaza kirimo. Mu by'ukuri gitangaza no kubona umuntu ahindutse akava mu byaha. Ico nico gitangaza gikomeye, kuko nta muntu ashobora guhindura umuntu. Nta muntu numwe ashobora guhindura umuntu uretse Imana yonyine ikoze ku mutima w'umuntu. Ico dukora no kuvuga igikorwa Yesu Kristo yakoze ku musaraba tubwira abantu. Ariko ashobora kukugurira itike y'indege ukagenda ahantu, icyo si gitangaza. Urashobora kungurira itike y'indege nkagenda ahantu, icyo si gitangaza. No, icyo si gitangaza. Kandi uravye abanyavyaha benshi birirwa mu madege bagenda bambaye neza, basa neza, bagiye no mu vyaha vyabo. Yesu nashimwe. Hari ibindi bintu abantu bakeneye atari ayo mazu, kuko ayo mazu yabamo uyu munsi ejo uzoyasiga. Mu myaka 100 iri imbere kumbure ntuzomenya aho ubutunzi bwawe buri, ntuzomenya inzu zawe aho ziri, ntuzomenya amamodoka yawe ahari, ntuzomenya ivyo utunze aho biri, ntuzomenya imigabane yawe aho yagiye yose, ntuzomenya business yawe uko imeze, ntuzomenya na telefone yawe ahiye, ntuzomenya na kode yawe ya banke aho izobiri, ntuzomenya ikintu na kimwe. Ariko inyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Rero ubwo buzima nibwo tubwira abantu kugira ngo bagire gutse, bahurumbire, birukire, imitima yabo ibe kuri ubwo buzima. Yesu nashimwe, kugira ngo aho Yesu ari natwe abariho uzoba. Yarabivuze neza, ugiye kubategurira ahanye. Ariko ivyo biba mu gihe izina ryawe ryanditse muri cya gitabo rimaze gukugwamo. Urumva uzogenda ibubamfu, uzogenda ibubamfu, kandi umwami uzoba warakoreye azoguhemba neza. Rero nimube maso, nimube maso, nimube maso. Ibi bintu by'isi, ibihimbaro by'isi ntibigukange, ntibigutware. Iyi systeme Satani yanayikoresha kuva kera, kuva mu gitabo c'itanguriro. Ayifisemo experience yo guhenda abantu, abahendesha ibinabiriya, ibintu bifadika, ibintu biboneka gusa. Ibuka ukuntu yahenze Adam na Eva, ari yazanye iki ivyo kurya
ivyamwa kubera iyi igusa. Ibuka ukuntu yaje kugerageza Yesu muzanira ambwira ngo kuri umwana w'Imana ahindura iryo buye rihinduke umutsima hamuje kuko ndabona urashonje. Yesu aranka. Satani uyu munsi ni kenshi azana iyo mitego ubuzima bwacu. Kubera iki? Rero basanze mu mutima wawe waramaze guhinduka, waramaze gutwagwa n'ivy'isi. Tayari abantu baragurisha amashengero uburyo bw'impwemu, ariko ukababona bahari uburyo bw'umubiri gusa, ariko mu buryo bw'impwemu barapfuye. Baragurishije amashengero. Dimanche uramubona ni pastor aragiye, ariko urusengero rwiwe nawe n'ubwiwe aramaze kugenda. Siwe ariho, ahubwo ni daimoni muri we. Ariko umubonye ubona umengo n'umuntu musima. Hamwe uzosanga bariko barigisha za nyigisho ziyovya abana b'Imana. Wagenda ukumva intahe mu bakristo ubati reka uya muntu reka bakristo nimuvyuke bamaso. Soma ijambo ry'Imana, senga. Mpwemu arahari, mpwemu yatanzwe kuri buri muntu wese. Kuzuzwa mpwemu yera n'uburenganzira bwawe, kuko mpwemu si umuntu umwe, mpwemu yatanzwe kuri bose. Muvyuke dusenge. Buriko burira nimuvyuke. Vyuke musome ijambo ry'Imana, mumenye ukuri, mubone kwidegemvya, mureke kuguma mutwagwa nk'abantu batazi iyo baja. Yesu nashimwe. Nimuvyuke. Izo ndirimbo ziririmba ivyiza mu postinga canke mwirigwamwo sizo zizobaha agakiza. Nta kintu na kimwe kizobaha agakiza uretse Kristo Yesu. Genda mu kabare, mu bubare usanga bavuza indirimbo nyinshi z'Imana. Genda uraba ahantu hakorerwa ivyaha henshi usanga bafise indirimbo zivuza Imana, ariko ntibivuze yuko izo ndirimbo zivuga Imana. Yesu nashimwe. Izo ndirimbo zivuga Imana ntibivuze yuko arizo zigira gute zitanga ubuzima muri abo bantu, no. Ahubwo icyo bakeneye Kristo. Yesu nashimwe. Kristo niwe atanga ubuzima, nta kindi. Abantu bagerageza kwihesha amahoro mu buryo bwari bwose, ariko Yesu niwe nzira, ukuri n'ubugingo. Ntawe ushika mu ijuru adaciye kuri Kristo Yesu. Ibagira ivyo bintu abantu bakubwira ngo inzira zose zigera i Roma. Ivyo ni ivy'iwawe, ariko inzira yo kugera mu ijuru ni imwe yonyine, Kristo Yesu, umwana w'Imana nzima. Jambo ry'Imana riravuga neza ngo ufise uwo mwana afise ubugingo, ariko udafise uwo mwana urumva nta bugingo afise. Kandi nimba uriko urakorera Imana by'ukuri mukuri no mu mpwemu, ufise uwo mwana, kuko ivyo mpwemu yanka nawe nivyo wanka. Ivyo mpwemu yanka nawe nivyo wanka. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Ariko nimba uriko urakora ibinyuranye n'ivyo mpwemu yanka, urumva uri mu ruhande rw'Imana. Wewe uriko urasanzaza, nturi kuregeranya hamwe na Kristo. No, uri kuregeranya hamwe na Kristo. Ariko nagira ngo nakubwire muhanuzi, witonde. Bavugishwa mwitonde ivyo muvugishwa, musenge. Abavugisha uyu munsi barasinziriye. Tibuka mu misi yahera umuntu azi ariwe azovuga ubutumwa, bamupanze muri programme yo kuvuga ubutumwa nka Dimanche, hagenda hana gasenga gafata umwanya. Ariko uyu munsi naramaze kubimenyera nkangora n'ibisanzwe nkeneye gusenga kubera iki? No,
no sinkeneye gusenga, ariko bibagira yuko ijambo ry'Imana rimeze nk'ibyo kurya ufise muri stock. Iyo usenze Imana irakwereka ibyo kurya abo bantu bakeneye, hama ukabagaburira ibyo kurya bakeneye. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Mureke guhanura amahoro ahatari amahoro, mureke guhanura ahantu amahoro kandi ata mahoro ahari. Nimubone ibintu nk'uko Imana ibibona, muvuge ibintu nk'uko Imana ibivuga. Imana izokugirira neza, Imana izokugaburira, Imana izokwambika, Imana ntizokwigera igutererana. Niwahitamo kugendana n'Imana, niwahitamo kugendana n'Imana by'ukuri, Imana ntizokwigera igutererana. Yesu nashimwe, Imana ntizokwigera igutererana niwahitamo kugendana n'Imana. Kuko abakorera Satani babura amahoro, ariko abakorera Yesu bagira amahoro. Abakorera Satani babura umunezero, abakorera Kristo Yesu bamana umunezero. Hari inyungu nyinshi ziri mu gukorera Imana ndetse n'ubugingo budahera. Rero wemera umwansi ngo igitsibo cawe, uhume amaso n'ibi bintu uri kurabonesha amaso. Ntuvyemere, ahubwo ramiriza, bandanya urugendo. Mere nk'abantu bavuga ngo hanyerera, haduga, hamanuka, sinzocika intege, sinzokuva inyuma. Mana, korera Imana, korera Imana. Mana ntizokwigera igutererana. Yesu nashimwe, Imana ntizokwigera igutererana. Mana ndagushimira, ndaguhimbaje, nguhaye icubahiro. Ndasenga mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo bandanye kuvugana n'ubwoko bwawe. Ijambo ryawe riravuga neza Mwami Imana ngo abo ukunda urabakangira, kandi ubikora kubw'urukundo udukunda. Mana ndaguhaye icubahiro kubw'ijambo ryawe. Mana ndasenga mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo bishinge imizi mu mitima ya buri muntu wese ariko arumviriza kino kiganiro. Mana, umuntu yariko aradukurikirana wese, ndasenga mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo bandanye kuvugana nawe. Mana ndaguhaye icubahiro, ndagushize hejuru. Urakoze Mwami, suka mpwemu wawe amwigishe mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo amutahuze. Urakoze Yesu. Mana ndasenga kugira ngo babarire buri muntu wese baravuze bitavuye kuri wowe. Yo batanze message z'ibinyoma, yavuze amajambo atagira ikimazi, amayerekwa asariyo, ubutumwa butari bwo. Mwami, ngo amaraso yawe amweza mutunganye mu izina rya Yesu Kristo. Mana ntumukure muri ico gitabo, ahubwo mwandike muri ico gitabo kubw'amaraso ya Kristo Yesu yamenye ku musaraba. Mana ndagushimiye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ijambo ryawe riravuga neza ngo iyo umucamanza mbonye ko amaraso ntancira urubanza ukundi, ahubwo anyita kugororoka. Ndagushimiye Mwami, abo bose bitahuye bagafata ingingo yo kugarukira no kuva mu bikorwa bibi byabo. Urakoze, ndabisavye Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen.